turaguhereje Uburundi, turaguhereje isi yose, ubiganze. Ntitwokwibagira kuguhereza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, abo wamuhaye bamufashe kukirongora. Twebwe twese turishize mu maboko yawe. Mana ugira neza, nk'umwana w'umuntu yamana intege nke, ariko turizera ko ashobozwa na Kristu botanga inkomezi. Genda ahaca hose, bana nawe umutwikirize y'amaraso meranda ya Yezu Kristu. Turakweretse abakirongoye bose, uhereye kuri we gushika no ku mitumba, bame barabagiza abo wabaragije, bongereze ubwenge n'ubwitonzi nkamwaha Salomo. Mana ugira neza, turakweretse abari mu munyororo na cane cane inzirakarengane, turakweretse abagwaye, turakweretse abo bose batagira ikibasabira, ndetse Mana nzima n'abafise agatima kare, turagusavye ubahe kwiyorosha. Turagusavye igihugu cacu c'Uburundi came kiri mu kayaga keza. Nitweka gushimira n'imyaka 3 iheze twarabanye nawe, ndetse n'ibyo wadukoreye twarabonye ko uvuye mu bwombe bwawe. None Mana nzima, ibyo twagusaba ni vyinshi, ariko ibyo tutagusavye n'ibyo twagusavye niwabona ko bitubereye, uraza kubuduhera ubuntu n'imbabazi kubw'urukundo rwawe. Turagusavye Mukama. RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.